Justin Baby bamaranye imyaka indwi babana nkuko mwage murabibona ku mafoto ndetse nkuko mubibona ngaho hejuru mugabo umugore wiwe ariko asaba kwahukana ico benshi bita divorce ni mu gihe bafitaniye umwana w'amezi atanu na Justin Baby. Guys, biragoye gutahura tubamenyeshe ko kuva Justin Baby n'umugore wiwe babana bari bamaranye imyaka indwi ariko batari bwigere bavyara ikibondo. Ivyo bikaba vyavuye mu vyo bari bipfuje gusezerana nawe bagikundana, bari baravuganye ko batifuza kuvyara mu misi ya mbere, bakeneye kuzovyara inyuma y'igihe kinini. Bikaba vyaciye bituma umugore wa Justin Baby aja kuri metode nkuko benshi bakunda kuvyumva ngo metode izina ziriye kugira ngo ashobore kwirinda gusama inda ndetse no kuvyara. Ni umugore wa Justin Baby rero asaba ko bogira ico bita divorce bagatandukana ikirenze kuri people, hello everybody, bakunzi bacu ba Best Phone TV, ndabaramukije ni MC Delanejo kutoka Just Show, the number one swagger station in our country. Wodahengesha nje gukurikirana exclusive news cyangwa content zicana iwacu, tubandanya tubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira muciye kuri FTV desa 57 tubaha ikaze no kuri Best Phone TV. Right now exclusive news uko tuberukana kera no mwaka mushasha wa 2025 aho tugiye kuba exclusive news shasha aho tusimye mu gihugu ca America tugiye kwiga kuri Justin Baby. Bese mwakunze ku ndirimbo Why Do You Me, indirimbo nk'izo zagiye zirakundwa cyane aho yagera ko ibiteramo bidasanzwe mu Justin Baby, aho bigiye kugaragara ko umukunzi wiwe amufasha wiwe umugore wiwe babanye barasezerana imbere y'amategeko, yasavye ko bogira gatanya. Abantu bose mudukurikirana kuri Best Phone TV twama tubaha exclusive news, tubaha content zicana kuri Best Phone TV. Tubasaba ikintu kimwe, kugira subscribe, share, comment ugasangiza abagenzi bawe. Wowe taraga subscribe novuga ko ukiri nyuma y'amajambere turakoraronka exclusive news cyangwa content zicana iwacu kuri Best Phone TV. Nkunde rero ndabasangize ino nkuru idasanzwe, ino nkuru iriko iravugwa cyane hirya no hino, inkuru yamamaye, inkuru abantu benshi itariki irabahumuriza, itariko irabanezeza ya Justin Baby aho agiye gutandukana n'umukunzi wiwe. Nababwiye ko twama tugerageza kubazanira ibintu biriya kugira ngo mwame muri update kumenya mbega hakujya amazi havuga iki, hano mu gihugu cyacu havuga iki. Ni nyuma y'igihe gito cyane mugenzi wanje abahaye imwe mu content ibyo ariko biravugwa hano hakujya amazi mu gihugu cyacu kibanyi ca Congo, aho mwabonye ko umugwa M23 nawe utarakora byitwaramo neza, utarakora byorosha cyane muzikigaruro ya karere kadasanzwe. Uno munsi nanje muhira MC Delaneje aho tugiye kubasimbana mu gihugu ca Amerika. Ni umuririmbyi Justin Baby nkuko muvyumva ku myaka 30 yiwe afise, agiye gutandukana n'umugore wiwe Highland Baby. Musanze mu Highland Baby benshi makunda kuvuga ko ari mushiki wa Justin Baby. Justin Baby nawe akaba ari umugenzi wa Jaden Willow, murabizi ko bagera ko ibintu bidasanzwe mu gihugu ca Amerika. Highland Baby ni umugore w'umuririmbyi Justin Baby bamaranye imyaka indwi babana nkuko mwage murabibona ku mafoto ndetse nkuko mubibona ngaho hejuru mugabo umugore wiwe ariko asaba kwahukana ico benshi bita divorce ni mu gihe bafitaniye umwana w'amezi atanu na Justin Baby. Guys, biragoye gutahura tubamenyeshe ko kuva Justin Baby n'umugore wiwe babana bari bamaranye imyaka indwi ariko batari bwigere bavyara ikibondo. Ivyo bikaba vyavuye mu vyo bari bipfuje gusezerana nawe bagikundana, bari baravuganye ko batifuza kuvyara mu misi ya mbere, bakeneye kuzovyara inyuma y'igihe kinini. Bikaba vyaciye bituma umugore wa Justin Baby aja kuri metode nkuko benshi bakunda kuvyumva ngo metode izina ziriye kugira ngo ashobore kwirinda gusama inda ndetse no kuvyara. Ni umugore wa Justin Baby rero asaba ko bogira ico bita divorce bagatandukana ikirenze kuri ivyo. Umugore arasaba kandi ugushinja ca miliyoni $300 z'amadolari
zibanze zo kurera umwana akiri uruyoya, kandi asaba ko bagabura na Justin Bieber ubutunzi bwiwe bwose akazobasha kurera uyu mwana bavyaranye kuko se atakibasha kumwitaho. Exclusive news guys. Mbega umuherereye iwanyu imiliyoni amajana 3 z'amadolari nawe ngahe mu marundi, umugore wawe bimeze gute aho mu kibano? Highland Babe impamvu ashaka kwahukana avuga ko Justin Bieber atagishoboye kurangura amabanga y'urugo, inshingano z'urugo harimo kurwitaho, kuko ngo inshuro nyinshi aba yibereye mu biyayura mutwe, aba yibereye gusmokinga, kunywa urumogi. Nkuko bigaragara ku masanamu, Justin Bieber wa kera ntasa n'ubu, kuko ubu yaronze cyane, ntawomenya ko byoba byatewe n'imishwano mu muryango canke ibyo byatsi Highland Babe avuga. Tubananiza tubatoreza tubaha exclusive news kugira ngo namwe mwame muri update. Jewe muriko muravugana yari MC Dilanejo wakutuwa Jasho, nanje nkaba ngerageza kubaha zimwe mu exclusives zidasanzwe. Ni mu gihugu cy'Amerika bariko baravuga cyane Justin Bieber uko ukana kwibona umugore wiwe, umugore akaba ariko asaba amafaranga y'umurengera imiliyoni amajana 3 z'amadolari. Guys, mumve ko ari amafaranga menshi cyane, uyashize mu marundi n'amafaranga menshi cyane, uyashize mu manyarwanda n'amafaranga menshi cyane, uyashize mu makongo n'amafaranga menshi cyane. Tubandanye tuboreza kugira ngo tumenye ejo cyangwa ejo biko birakurikirana kuvugwa kuri Justin Bieber. Mumva ko umugore w'ivyo ariko abasaba ko butandukana kumva zuko Justin Bieber atakibasha kurangura neza amabanga y'urugo, ndetse no kubera ibiyayura mutwe. Umwanya munini yacana abayibereye mu bubare, umwanya munini abayibereye mu boîte, akibagira ko afise urugo, afise umugore, afise umuryango. Bibabera icigwa guys, bibabera icigwa abagabo bose bubatse kumenya kwita ku nshingano z'urugo, kumenya kwitaho umuryango, kuko umuryango ni w'agaciro. Natwe tugerageza kubaha ama content adasanzwe kugira ngo umwami muri update mu kuronka ama exclusive news adasanzwe. Jewe muri kumwe na MC Dilanejo wakutuwa Jasho. Tubakunda cyane mubwo mwese mudukurikirana hano kuri Best of Fun TV. Imana ibaduhezagirire. God bless you. Ciao ciao.